Ese wari uzi ko ushobora kugaburira inkoko nyinshi ukazigaburira buri munsi, ariko amahera ushira muri izo nkoko ukabona agenda atera ahomba kubera gusa utazi ingene utegura ibifungurwa vy'izo nkoko? Aborozi benshi barahomba atari uko badafise inkoko, ahubwo ari ukubera ko ingaburo bagaburira izo nkoko zitabasha kubaha umusaruro bakeneye. Mu kiganiro c'ubuheruka narabigishije ingene umuntu ashobora gutangura n'inkoko imwe gusa akagenda aragura ubworozi bwiwe gera ageze ku musaruro ukomeye cane. Ariko narabasigiye ikibazo muri komanteri ndavuga bati nimba mushaka ko nobakorera foromire y'ibifungurwa vy'inkoko kugira ngo zibashe kubaha umusaruro ukwiye, mwandike muri komanteri ati foromire, kandi benshi mwaravyanditse nkuko nabibabwiye. Rero uyu munsi nuko tugiye kubishura. Uyu munsi tugiye kubona ibintu dukoresha mu gutegura ingaburo y'inkoko, ico buri kintu kimariye inkoko, hanyuma tubone na foromire y'ibiro 10 ku muntu afise inkoko nke, tongere tubone na foromire y'ibiro 100 ku muntu afise inkoko nyinshi. Ariko nyamuneka nimba aribwo bwa mbere ugeze ngaha kuri ukuri ku mafaranga, nuko ukora sabone kugira ngo ntuzo turacikwa n'ibindi biganiro. Hamaje umva ndiko ndagushikiza bino biganiro ni Ntama Pascal. None reka twinjire mu kiganiro dutangure na foromire nyene. Nimba uriko urategura ingaburo y'inkoko zita amagi, ntidushaka yuko inkoko zohagaze kuzura ubuda gusa. Turashaka ingaburo y'inkoko inguvu, hakaba harimo proteine, calcium, phosphorus, vitamine hamwe na minerale kugira umubiri w'iyo nkoko ubona ivyo ukeneye mu gutanga amagi no kuguma ifise amagara meza. Kuri iyi foromire turaza gukoresha ibintu bikuru bikuru bikurikira: ibigori, isoya yumye kandi yatonganijwe neza, indagara zumye kandi ziseye, brane hamwe n'amagufa yumye asewe neza, calcium, umunyu hamwe na premix. Muri ibi bintu ibigori nivyo bitanga ingufu cane, isoya nayo nuko ishobora kuzana proteine, mu guhindagara nazo zikongereza proteine nziza. Amagufa hamwe na calcium bigafasha cane kubijanye n'igikonjo cigi. Brane yoyo nuko ifasha mu kuringaniza ingaburo. Premix nayo ikazana vitamine hamwe na minerale. Ariko ntitwicare kuri ibi vyose umwanya munini, reka tuje kuri foromire nyezina. Ku muntu afise inkoko nkeya, reka dufate ibiro 10. Foromire y'akarorero iza kubuko. Ibigori nuko wotegura ibiro 5 n'ibice 17. Soya yume kandi yatonganijwe neza nuko wotegura ibiro 2. Indagara zumye kandi ziseye nazo nuko wotegura amagarama 800. Brane nayo nuko wotegura ikiro 1 n'igice 1. Calcium ugategura amagarama 800. Ifu y'amagufa yumye ugategura amagarama 100. Umunyu ugategura amagarama 30. Premix ukaba ufise amagarama 20. Byose hamwe biteranije bigaca biba ibiro 10. Ariko aha ndashaka guhashimikira ku kintu kimwe: isoya mu gihe bavuye mu murima ikanika ikuma, ntukwiye kuyikoresha ari mbisi gusa. Ikwiye gutunganywa n'ubushuhe neza mbere yo kuyigaburira ibikoko, kuko soya mbisi ishobora gutuma ibangamira inkoko ikagora proteine. Kuko mu isoya mbisi nuko haba harimo uburozi, ariko iyo ufashe isoya ukayikaranga cyangwa ukayiteka hamwe ukabona kuyisya, nivyo aba ari vyiza kuko uburozi buri muri iyo nuko buba bwamaze gupfa. Indagara ukoresha nazo nuko zitegerezwa kuba zumye neza kandi zidasizwe n'umunyu mwinshi, kuko umunyu mwinshi ushobora gutuma ingaburo itaba nziza. Ariko nimba uriko urabona iyi video, iyi foromire ndiko ndagushikiriza iriko iragufasha, nuko kandi like kuri iyi video kugira ngo ifashe n'abandi borozi bashobore kubona iyi video.
None reka tubandanye. Ushobora kubona muri foromire yacu twagize soya nkeya ugaca wibaza uti mbega ni kubera iki tutagize soya nyinshi? Kuko dushaka kuringaniza ingaburo, ntidushaka kuvuga ngo proteine irakenewe reka dushiremo isoya nyinshi. Oya, turashaka yuko proteine ibi yihagije ariko n'inguvu zikwiye kubamwo, calcium ikabamwo, phosphorus ikabamwo, hamwe n'ibindi nuko bikenewe. Kuko inkoko zita amagi ingaburo yuzuye ikunda kuba hafi ya 16 na 18 ugereranije kwijana vya proteine. Kandi calcium iba ingenzi cane kubera igikonjo c'amagi. Nico gituma foromire itagomba kubakwa ku kintu kimwe gusa. None kuri premix yawe hari ikintu kimwe coroshe cane. Pakiti uza gukoresha nuko handitse yuko igarama 100 zoshobora kuja mu biro 50. Rero ku biro 10 dukoca dukoresha amagarama 20. Ku biro 50 duca dushiramwo amagarama 100. Ku biro 100 duca dushiramwo amagarama 200. Ariko ntukigere wumva yuko premix zose zishobora gukoreshwa kumwe. Nuko ushobora kubanza gusoma kuri ako gapaki ukaraba kuntu dosage zishobora gukoreshwa. Iyo ubonye ivyanditse bitandukanye n'ibindi ndakubwiye nukuca wisunga ivyo vyanditse kuri ako gapaki, canke ubona bikuzazaniye ukabaza umucuruzi. Ariko twabonye ukuntu umuntu afise inkoko nkeya ashobora kuvanga ibiro 10. None ko umuntu afise inkoko nyinshi yoshobora kuvanga ibiro 100 gute? Reka tubirabire hamwe muri iki gice gikurikira. Ntitugiye guhimba indi foromire, dufata vya biro 10 tukabigwiza n'ibiro 10. Rero ibigori nuko duca tugira ibiro 51 n'ibicindo. Isoya yumye yatunganijwe neza nuko duca tugira ibiro 20. Indagara zumye kandi ziseye duca tugira ibiro 8. Brane yoyo nuko duca tugira ibiro 11. Calcium bica ibiro 8. Ifu y'amagufa yumye gica kiba ikiro kimwe. Umunyu nawe ucuba amagarama 300. Premix igaciba amagarama 200. Byose hamwe bigaca biba ibiri 100. Urabona rero ko umuntu afise inkoko nke ashobora gutangurana n'ibiro 10. Mu gihe umuntu afise inkoko nyinshi ashobora gutangurana n'ibiri 100. Kandi ubu buryo bwo kuraba nuko bworoshe cane. Ufata ibiro 10 ukagwiza na 10 ugacutora ibiri 100. Reka turabire hamwe ukuntu nako woshobora kubivanga. Uko uyivanga aha niho hari ikosa abantu benshi bashobora gukora. Ntupime ibintu nguce usuka premix ahantu hamwe muri vya biri 100. Oya, banza upime buri kintu. Upime ibigori, upime isoya ushireko, upime indagara ushireko, upime brane ushireko, upime calcium ugerekeko, upime ifu y'amagufa umemagizeko, upime umunyu umemagizeko, hamwe upime na premix. Uyifate uyishire mu kantu gato nk'agace k'ibigori na brane, hama ubivangavange neza. Umaze kubikora nuko ufata ya premix ukamera nk'uyimemera ko hejuru kuri vya bintu byose wavanze, hama ugaca ufata vya bintu ugafata nk'igipa ukagendera zarura cyangwa ugakoresha indobo ugendera zarura ugacanga neza, ukabona yuko ibintu byanwanye neza ku buryo ushobora kubona ata premix ubona canke umunyu, ukabona yuko byose byavanze neza. Aho niho ubikoze neza. Kuvanga neza ni ikintu kimwe gituma foromire ikora neza nkuko yateguwe. Ariko reka turabire hamwe ku magufa na calcium. Ku muntu ariko arakoresha amagufa yumye, ndashaka yuko yitonda ahantu. Amagufa ategerezwa kuba yumye neza kandi asukuwe kandi asewe neza. Ntukoresha amagufa utaza aho yavuye canke y'amagufa afise umwanda. Kandi ntukibwire ngo amagara akeneye calcium reka ashiremo amagufa menshi cane. Oya, ibyo nuko atari vyiza. Calcium nyinshi cane nayo sico gisubizo.
nico gituma muri foromire dukoresha ingero zapimwe aho gufata ibintu uko tubonye. Ariko hari ikintu kimwe ntashaka ko wibagira, amazi. Inkoko yawe ishobora kuba ifise ingaburo nziza cane, ariko amazi nayo ni ngombwa ku nkoko. Inkoko zita amagi zitegerezwa kuronka amazi meza kandi asukuye igihe ico arico cose. Kandi amazi make nuko ashobora gutuma umusaruro w'amagi ugabanuka canke ugahagarara. Rero nturabe ku mufuko w'ingaburo gusa, raba n'akabindi k'amazi. Urabe yuko amazi asukuwe, inkoko zose yuko zishobora kuronka amazi, igikoresho zinywera murabe ko kimeze neza. Ivyo byose ni igice c'ubworozi. Reka rero duce turaba mu gice ca nyuma, tuze gusozera dutanga impanuro ku mworozi w'inkoko. Ntutangure ubworozi bw'inkoko wiyumvira gusa igitigiri c'inkoko ushaka kuzogira. Abanza umenye amafaranga uzoshira mu ngaburo, menya amafaranga uzoshira mu mazi, amafaranga uzoshira mu miti mu gihe bikenewe, umenye amafaranga uzoshira aho zizoba, ukuntu uzokubaka, hama wongere umenye n'ibindi bikenerwa. Hanyuma umenye umusaruro uriko uraronka muri izo nkoko, kuko ushobora kugira inkoko 100 ariko ntumenye amafaranga winjiza. Uwundi muntu akagira inkoko 30 gusa ariko akamenya neza ico ashiramwo n'ico akuramwo. Ubu niwe ashobora kuba ariko aratera imbere mu bworozi bwiwe. Ubworozi bwiza si ukugira inkoko nyinshi gusa, ahubwo ubworozi bwiza ni ukumenya kuzicunga neza. None ubu mpejeje kubaha foromire y'ibiryo by'inkoko zita amagi. Twabonye ibikoresho dushobora gukoresha muri foromire y'ibiro 10 mugori wa muntu ufise inkoko nkeya. Turabona n'ukuntu woshobora gufata ivyo biro 10 ukabigeza kwijana mu gihe ufise inkoko nyinshi. Ariko ndashaka gusigara n'iki kintu mu mutwe, nukoresha iyi foromire nk'ari umuti udahinduka. Ibikoresho byo mu gihugu cacu bishobora gutandukana mu ntungamubiri cane cane isoya, indagara n'amagufa. Iyo ushaka gutegura ingaburo ku rugero runini, ni vyiza yuko ukoresha foromire imeze neza, ukaraba yuko ibigori bimeze neza, indagara zimeze neza, mbere ukaraba yuko ivyo bintu byose ugiye gutegura yuko bimeze neza. Kandi premix yawe ukurikiza dozaje iri ku gapaki kayo. Amazi meza, isuku, ingaburo iringanijwe n'amagara y'inkoko, ivyo nivyo bituma ubworozi bushobora gutera imbere. None ndashaka kumbwira ico twokora mu kiganiro gikurikira. Ubu mpejeje kubaha foromire y'amagi. Nimba mushaka yuko ndobakorera foromire y'inyama z'inkoko, mwandike muri commentaire uti foromire y'inyama z'inkoko. Canke nimba hari ikindi kintu kijanye n'inkoko wumva no kwigisha, candike muri commentaire. Je nakunda gushikiza bino biganiro ni Ntampa Pascal. Ariko nimba wakunze iki kiganiro nuko ukora sabone, ugakanda no kuri koroshe kugira ngo ntuzoracikwa n'ibindi biganiro. Ugafyonda kuri ako kantu karayike kugira ngo iki kiganiro gishobore gushikira n'abandi. Kandi nimba ufuwe bufise n'undi mworozi, nuko wo musangiza iki kiganiro kuko hari ibintu byinshi coshobora kuba co mufasha. Ikiganiro kigaba kigarukiye nga, tukaba tuzosubira mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.